twese tugira urunani rw'intamenwa maze demokrasi ivyagire mu gihugu, abarundi bishire bizane batunge batunganirwe. Umusi ku wundi imyaka 32 irarumanye neza Perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi mu Burundi agandaguwe. Uwo musi abarundi batari bake baguye mu kaga, maze intureka n'amagume biba biradutse mu gihugu cose, ivyagiye gucurera inyuma y'imyaka yaba 10. Mbega waruzi ko Perezida Ndadaye ataburenganzira yigeze ahabwa bwo kuba ku kirimba c'umukuru w'igihugu Kiriri. Mu mezi 3 yamaze ari umukuru w'igihugu, Melchior Ndadaye yarinze agandagurwa atigeze aba mu kirimba c'umukuru w'igihugu. Kuva yimitwe yari asanzwe aba mu ngoro yitiriwe uwa mbere mu Nyonyo, ubu bisigaye ari kambi y'igipolisi kirwanya imigumuko Brigade Anti-Emeute. Ngo umusi agandagurwa niwo musi yari yateguye kwimuka akinjira ikirimba c'umukuru w'igihugu ca Kiriri. Ndadaye umutambukanyi we yabishikirije mu 2023 mu kiganiro yahaye radio y'abongereza BBC, aho yagarutse ku mateka ya Melchior Ndadaye, urugamba rwiwe n'amateka y'urwo rwabo. Uyu mupfasoni yavuze ko umugabo we yarinze agandagurwa kwa 21 Gitugutu 1993 atabaye mu kirimba cagene umukuru w'igihugu, ni mu gihe ibisikanya hagati ya Perezida Buye na Perezida Ndadaye Melchior byabaye kwa 10 mu Kakaro 1993. Ndadaye yabwiye umumenyeshamakuru Siriyake Muhawe nawe wa BBC ko umusi yitaba Imana Ndadaye Melchior aro yateguye kwimuka, eka mbere bakaba bari bamaze no gutegura ibintu bakabipanga mu mizigo, ariko mu nyuma ngo baza kuronswa ubutumwa ko ari bitaratungana neza ku kirimba c'Ikiriri. Ngo niyo mpamvu n'abasirikare bateye mw'ijoro ryo kwa 21 Gitugutu ku kirimba babamwo, basahuye ibintu byose, cyane ko borohewe no gusanga ibintu byose bitekeye. Kuva Melchior Ndadaye yitavye Imana rero, hari ibikorwa n'utwigoro leta yagiye iratunganya mu ntumbero kubandanya yibukwa imisi yose. Uturorero, mu 2006 leta y'u Burundi yarashizeho inoti nshasha y'ibihumbi 10, maze kuri yo ishiraka amasura 2 incungu z'igihugu, Melchior Ndadaye na Rudoviko Rwagasore. Kuva ubwo iyo noti nkuru mu gihugu nayihinduka amasura yabo babiri ntahara. Mu 2019 naho kuwa mbere mu Kakaro wahoze arongoye Burundi Pierre Nkurunziza yarateye umukono ku itegeko rihindura izina ry'ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura citwa ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Politiki ya Ndadaye rero yari ishingiye ku kubahiriza agateka ka zina muntu, ukwishira n'ukwizana mu Burundi. Mw'ijambo yashikirije umusi yimikwa icese yagize ati: "Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gupfunhgira abantu ubusa canke kubapfunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise, ivyo vyose biranga intwaro y'agahotora." Wewe Iragi Ndadaye urizirikana gute?